inkuru zose surukurukuru ukuri kurababaza canke kugatera induru mu gihe yagiyemo ivy'urukundo naho ubutsima buhinduka umusururu urabaza umumenyesha makuru mukurukuru. This text is based on true story vyabaye ku mukobwa wa mubanyi yakunze umuniga w'Igitega abiwabo ishavu riniga bahiga bahigura ngo nibara ryo bariguye. Uwo mwigeme wabo yari kinege yigenza neza, umwigeme w'ubwiza bw'agatangaza, umwigeme yasa nayo kwiteke, imishatsi naturelle, amafosete, amaribori n'ingidi, twebwe twamwita umwana wo mu giti. Uwo muniga yari umukozi wo mu nzu, asa n'usuzuguritse ariko yuzuye urukundo, umuzunguruka mu mitsi uzura umutima wa mwigeme wigarurira. Abo babiri ubwabo ntibigeze babitahura, babaye nk'abafashwe n'umuyaga nkuba, eka nabi wabo baguye mu gahundwe. Ntibigeze batahura ukuntu urukundo ruhuza abantu mengo ntaho bohuriye, ntibigeze batahura ko umukobwa wabo yafashwe n'umushibuka w'urukundo wamutuma ashimagiza uwo muniga ashize amanga. Ntibigeze batahura ko hamwe bo kwirukana umuniga umukobwa wabo yoca yiniga kubwishavu. Ntibigeze batahura ko umukobwa wabo yibungenza imbanyi igeze mu mezi 4. Ivyatevye umuniga bamutaye mu gasho, umukobwa ashishwa n'ivyo abavyeyi bakoze asanga umuniga mu gasho amubera indemesho. Opeja mubajije yagize ati ivyo abavyeyi bakoze jewe ntitubihurizako kuko uwo muniga jembo ni freshere ziriko kanatsinda urukundo rwamumboheyeko nk'ikiziriko, vyoba vyiza twese twibaniye mu buroko. Abandi bafungwa ntibigeze babitahura kuko urukundo rwabo rwari bisiga bwenge. Abavyeyi mu nyuma baragondozwa babohoza umuniga bamwambika izera, umuniga bamuha inzu, amahera n'umuduga. Ubukwe burakogwa, umuniga vyungukiramwo. Nubi vyabaye ntitwigeze tubitahura. No, mwiyumvire birebire, uwo muniga si jewe, gusa benshi nimwamubona bavuga ko dusa. Mwiyumvire birebire, uwo muniga si jewe, gusa benshi nimwamubona bavuga ko dusa. Ayo T-Boy.